ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye uko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16/0 umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Gitega aho ipimo bizoba biri kuri °C 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara za Rumonge, Bururi hamwe na Makamba. Haritezwe kandi ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Kirundo, Muyinga hamwe na Cankuzo. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri °C 31. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:04 rirenge igihe cy'isaha 12:21 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye kirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.